mani ura ukumukubitira ngabe urashaka gukwegera ibi bintu umviriza acha kwanza reka gufitira toka tutashwana tutashwana nini unyongera sikia unakuna nyanga yusi wewe ugenda uziko naese atazosubira mu bintu byawe ahubwo byo bavyiza oya byo bavyiza neza neza ukamuzirikira hariya kuko urashaka kumubuza muri INYISHU media akagenda gukata ibisusu hariya mzee urabona rero yashitse mimi nikwambia ntavyo guteba ndo uyu naisha ashafika avisemeye peke hakuna chenye tulisha atukufanya na birebire na sinipate mike mimi na birebire je nibaza ivyabaye vyarabaye rero nkajewe vraiment nice navyivugira jewe na vyinduru mba nkeneye mu buzima bwanje vraiment ubu je nkeneye induru y'amafaranga regreta sana raba ngene nice asigaya sasa sinasi mweshi naye nimba umfungurira nabe ega je ndamuhemba raba ngene usigaya suffering asa gute nasa nk'umuntu kwanza hivi nasi akona takata nasi akona takata asa neza kupanga sasa fanana hivi lakini sasa nafanana naye sasa unafanana naye sana jiremba iko sasa unafanana naye uteni beusi sasa unataka kwa umekunda ndugu yangu na uni mweusi kandi murasa sura ya ngongo amugao gusa mafreshere na ofisa mafreshere ushaka gase utasema hizo kwa freshere kwanza kera yarafise uruntu nyene umeze ukuntu ubu yarahino no guhindura ahubwo nikushukuru Mungu kikubwa tungesema hivi asigafisa amanota mabi kwishuri au mwisa naje no kucanda chumviriza sinaje gushwana nga oya naje gushwana kwishuri bimeze gute umviriza nice kuvuye umunsi ndakwihanije oya mbere kuvuga ivyo ariko oya ntazosubire mu kazi oya ataravuga ivyo nice je sinakubujije kuza ku kazi kanje canke muri INYISHU media twakwirukanye ego canke oya kunyiko naranyirukanye sibyo ndabitahura ariko ico nakwishe ndaze waracumvise ariko urumva ko arimo ego iki bivuge twumve wamwishuye iki mubwire musaza wavyumve ivyo wishuye nane kuzi sawa ndabizi kwa ngiri guse niko ndavuga ubu ni buzima bwanje je ndiko ndarondera ubuzima ega abakobwa barashoboye muri iki gihugu cyacu sico kibe nakera si vya bindi ngo veriza nice oya ubu rero harageze aho kurondera ubuzima bwawe isho je ndakuze ugize nurakuze ega seta urakuze ngo ofisi ya 17 ijya 20 nabonye kuri identity yawe nububeshi nice ubiza nkubwiye uri uvuze ngo uri kurondera iki ariko arondera ubuzima uri kurondera iki ubuzima bwiyo hari cyabuze muhira ndazi kujya najya kujya nuja ega warizikagi yose wanawake ega wanawake warizikagi na kimoja oya nyumviriza nugafatira aho ibintu gufatira wamamagaye kugira ndamubwira uri kuranyumva ndikumengo uri kuramushira mu kazi canke waramaze kumurongera umugabo oya tubwiza ukuri na wewe ani tele ijya kamera iri oya turashwana gute bakubera dukurikirana umviriza nayo turashaka gushwana ariko bigaca bishika kure ufungura urafungura ndavyibaza yamaze kurongera umugabo uryama hano heza sivyo nufise icyumba cyawe Begi bintu byose nawo bironka atamahoro nta mahoro ufise sasa cyabasi bino wapisha umviriza nta mahoro ufise vuga nta mahoro ufise mu mwanya basi wo kuyaga reka cyo ndababisa basi nigire ivyo je namaze gushikiriza mwavyumvise gusa nice je rero kuvuno musi nuzogenda umufatira umuntu wanje mwibarabara ngo ya je tunasora mwirukanye nubu twamwanikiza ivyo ushaka kumyanikiza je ngomba ngende bariko aranelefona ndabasigiye ahama na wewe unika kako msikilize sasa wewe unabakia mu INYISHU je naramwaje ati none muri INYISHU media warabonye nk'umugabo mugana nyene ari arafise ama definition yiwe dusiguriye tukavuga ati vraiment arabireye kure umwana w'umukobwa arafise talent igorane y'abanyafrika nidushigikira impano y'umwana shigikira rero wabwo wavuga ati rero uzotwitware neza sasa je ndibazana impano z'akamaro kipindi kinaisha kipindi kizali kinaisha sio nisikilize na bisema huku nasikia mimi umviliza hapana unaenda ujapata suluhisho sio umeshasikia oya tubwire wewe ugenda uziko naese atazosubira mu bintu byawe ahubwo byo bavyiza oya byo bavyiza neza neza ukamuzirikira hariya kuko urashaka kumubuza muri INYISHU media akagenda gukata ibisusu hariya birashoboka cyangwa akagenda umviriza
cyanye umviriza cyangwa akagenda gukora mu yandi mateleviziyo hata minende banza wicare uzanye ingingo wewe uzanye ingingo mani acha wacha tutakupigana asigaye girana uvuga asigaye girana bila kawaida waruvuze agirana ega sasa wewe chumukubitirana mbele ya kamera acha tutakupigana jamaa na yeye sijui sikiliza shamba ujigi 6 waruvuze gute wewe sasa si kawaida na kazi kiwe wamubuza ngaha anya ariko akaja kunyonga mu maklipe akaja kutama mani koresha ubwenge nega kirazira kufuata decision vya cyane sikilize wa ndugu sema nayo kamera ndaivunja ndugu yangu hari jambo yo nufatira aho nyine oya sasa kazi yake ni talent yake niyo mpano yiwe gutamba none mbwira bashikanye bose banyonga ibisusu barimenya biva ari umuntu usanga afite impano yo kunyonga ibisusu sikia mani ura ukumukubitira ngabe urashaka gukwegera ibi bintu umviriza acha kwanza reka kufitira toka tutashwana tutashwana nini unyongera sikia unakuna nyonga bisusu msamee basi ona kubosi kamera basi uona kosa ya kamera basi uona kosa wewe ujameka kwa Britari ona mavazi yake kwanza ona mavazi yake basi uraza kumkubitana mu rugo basi basi utampigia basi nyumbani utampigia nyumbani basi acha kumpigia mbele kamera au sikia hata aibu man acha asikia hata aibu vraiment nakuheshimu na mimi nakuheshimu acha kuonesha vitu ya nakuheshimu abantu bacha bipyakirana hayo haguruka shimama vuza gute haguruka msamee man haguruka lazima wanipiga na mimi vraiment man hapa tutaita watu vraiment hivi tu bikwaje bizuri ni dada yenu dadangu sasa kandi dada konyo atampige mbele ya kamera mbele y'abantu aba bantu bose bariko baturaba sasa kamera basi fata basi urabe mu mavideo anyonga ibisusu amavideo amaze kuyugira amaze gusohora ico niko ndamuhanira rero imbere y'abantu ngaha anye niho muhanira muhira simukora kwenu ora zibisha kamera tu man acha tu hivi nice nshima maneno sijua nenda nenda abarikora kuvugira nice nenda tu mbwira usigaye unyonga ibisusu kuvino musi sinyene kukubona muhira uri kuranyu kuvino musi ube kidoma hariya nyene uyerere hariya nyene ube kirobezo cha hariya unyongera ibisusu uri kuranyu sinyeneye uri kuranyu hiyo nyene bazokugurira imuzu hiyo nyongera ibisusu uri kuranyu ube ndaya hiyo apana muhira uri kuranyu nani soni mwana w'umuntu ngo kunyonga ibisusu mu mavideo sigoja mu mavideo nyene ukambara ubusa akoze banyishu media murabona ibintu biriko abaho je ndibaza basi tweke abahungu batambara ubusa iyo ni manu oya impanuro rero ibyo byo journaliste ibyo byo kuja mu makamera umviriza nice ibyo no munsi ndavuze sinkeneye kukubona muhira ukuranyu kuva no munsi sinkeneye kukubona muhira ari ngo muramukinye oya hasi kuvuga uko ngomara twumvikane man ega ishavu ni ribi ishavu ni ribi ishavu ni ribi muyamaze kuvyumva ariko aravyumva unaenda kunyonga mtoto wa mtu masomo yanakushinda unaenda kunyonga ni kawaida kuva ryari urabona mu muryango ninde wabonye agiye mafite ubuziki wewe ko tukizani tukora byo dukora kugira ubeho ubuziki wewe kujifurahisha ni kama gisi anakunya mtu anakunya soda wapi ni kama atakunya soda bena kukwaza ni kawaida brother sikiliza brother sasa toje wega basi nimbura umuvyeyi umviriza oya nimbura umuvyeyi rero fata umwanya uco vuga ati nimba ari uko bigenda ukunuko rero nice kuva no munsi nguko ari umubyati vya journaliste sinkeneye iyo vyama video sinkeneye na kwifotoza no kwifotoza sinkeneye none na tushasikia wewe tushakwambia nikanga tumaze kukuyiza nice kwamaze kumubuza nikanga tumaze kubwira ntuze ngaro uranyonga ibisusu msami man msami haguruka nga haguruka na sije nenda zako sha nice nenda kimbia hano gumanga ngene umwana w'umuntu hayambara ikora bitakonesha muhira si nuhonywa n'umusi numwe ikuranyu inakwao n'umusi numwe bobo zimya basi kamera imbere nawe uraza
wewe ndio tuyashonaga na mimi sipendai kushwana atuyashonaga na mimi sipendai kushwana sitaki kumuona tena hapana kuniona mimi ega misha mkafukuza ega ari ibintu utahura mani utahura vrema wewe atahura na wewe bisakutahura kari kirazira gufata decision nyene ufatira aho nyene utubifatira bibiri sio bien wewe hivi wewe dadako nacho kupiga dadako muone mwaya hivyo sasa kandi dadangu itakwenda dadangu laje tufise kuko abandi bantu bashigikira abana babo chukua simu ya nani ya dadako Yolisha kwa tana simu nzuri yolisha kwa simu nzuri tushigikira impano ya abana bacu nimba impano ubona ko atayukunda mu bitware bukebuke asha kubiheba bora bobo sivito turajendea zimyo kamera lakini umesikia ahabaye twende zetu